Ku magenekerezo ya 2 na 3 Gitugutu no mwaka umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyakwubahwa Révérien Ndikuriyo ari kumwe n'ivyegera vyiwe ba Nyakwubahwa Spès-Caritas Njebarikanuye na Anicet Niyongabo hamwe n'abakenguzamateka yarahagarariye ibikorwa vy'umwiherero w'abakenguzamateka vyabereye Kigozi muri komine Ntara ya Kirundo. Uwo mwiherero w'iminsi 2 wari wateguwe hisunzwe icivugo dukore duhindura ingendo twintumbere akazoza kugira twiteze imbere n'igihugu cacu. Muri uwo mwiherero abakenguzamateka bize bonge abahanahana ivyiyumviro kubijanye n'ingana amakoperative yoteza imbere igihugu, iterambere mu butunzi kuri bose, kugabanura inyungu ku madeni amabanki atanga, iterambere rizanywe n'igisata c'ubutare, ingorane mu bijanye no gutanga amasoko hamwe n'ishingwa ry'ishirahamwe ry'abashinga amateka n'abakenguzamateka. Bariko bahanahana ivyiyumviro ku vyari bitegekanije kwigwa muri uwo mwiherero, abakenguzamateka baronsa akaryo ko guterera ivyiyumviro vyotuma ibibazo bimwe bihanze abene igihugu bitorerwa umuturama. Amasosiyete miniere yose watweretse ari mu Burundi yagiraniye amasezerano na leta y'u Burundi. Nta sosiyete n'imwe yayakurikije kandi babigira nkana, biraboneka ko babigira babibona, kandi nico gituma atamwimbu twe tubona, nico gituma leta ata mafaranga ari kwirinjiza, kandi ivyo bintu birimwo amahera menshi. None muri leta y'u Burundi ntidushobora guhagarika ayo masosiyete iyo bisinyaniye amasezerano na sosiyete konvansi hanyuma ntiyakurikize. None nta madisposition asanzwe arimwo, nta ngingo zategekanijwe zivuga ko leta yoca ibahagarika hakiri kare ibintu bitarononekara, kuko nico conyene gishobora kwerekana yuko natwe turabitsigirwa mu gihe iyo umuntu mwasezeranye ntabikurikize uca umuhagarika, n'abenegihugu bakabona bati uyu muntu abijejwe yabikoze neza, none habuze iki kugira twe muri leta bazihagarike kumbure tuzorondera izindi. Hanyuma mwatubwiye ko hariho ubutare bukigenda bidakurikije amategeko mu bihugu duhana imbibe nko mu Rwanda, exportation frauduleuse des minéraux. Aho kira twovuga ngo ababikora ntibazwi, none ababikora barazwi, nankeka barazwi. Kubera iki badahanwa ngo bihagarane? Kubera iki? Abajejwe intwaro barahana, igipolisi turagifise, ubutungane turabufise. Kubera iki bidashoboka ko abo bantu bahagarikwa bagahanwa ivyo bintu bigahagarara? Aha niho dutegerezwa kugira ico tuvuze nk'inama nkenguzamateka. Ntacobuza yuko tubihagarika, ntacobuza ko ababikora bahanwa bakariha ayo mahera muri leta, kandi amategeko y'igihugu mpanavyaha akabahana. Duteza kumenya kontra iriya ba chercheur na leta y'u Burundi, kuko urashobora gusanga hari ari tactique, ugasanga nawe ni intambamyi aba bose y'aba BMM, ugasanga batumwa n'abandi bantu bo hanze bati bajya bagabo kubera iki niki genda mu bidindize ntibe exploit kuko boca bikukira economiquement. Ifo ko tumenya neza ivyasinywe na leta kugira ngo tumenye inama nkenguzamateka n'amateka ziseruka bene igihugu. Twege muri high level meeting yabereye i Nairobi baratubwiye bati muhagarare abantu bimba ubutare n'abasuma, mutavugiye abanyagihugu banyu muzosaga ibihugu byanyu baravyibye batwara kugira imisozi iburaya. Urumva rero ibi byose naho utazokuronka inyishu zikwiye, nibaza yuko hari amakomisiyo ngaha bijejwe acitano kijeko ibi bintu tubone dusuye kwikukira musongati ari iwacu, kuko nk'ubu tugiye kuri Kakara jesi n'umwere dusinyira kontra abantu badapanze. Abashinwa iyo babishora bafite amahera, kwe utari kuvuga n'abashinwa bakaza directement bakaza na vyose bigace biva ngaha mu Burundi gera directement mu Bushinwa. Umuntu atwara 71%, umu intermediaire kena utuzi mugabo, kandi bagaca batwara ibintu bitari fini, sadire batwaye ivu tuzoruhira 0.5% canke 0%.
nico gituma mwemwe twobiza turaraba nitwihute nabuzukuru bazoteza imbere igihugu nimba turiho mu 2020 no mu 2030 Burundi buzabukiriho ntivyihuta turakeneye yuko kujya mwavuze twigisha abantu bacu nimba tubuza amafaranga turindire none maka tugere tubimvye yego ibara litakozwe na twebwe zo kugwa nabuzukuru ariko ikitakozwe na twebwe zo kugwa nabandi nico gituma ibi bintu byo kwimba butari nimba ari ivu umuntu wese export ivu turashobora gusaba tukabihagarika nta muntu atwara ivu na hingura adashoboye guhingura navemwo na nikere badashoboye ntihagire umuntu basinyira nikere atabiterekera mu Burundi ntihagire ugira fere tudashobora gukora fere abito mu Burundi tibe mu Burundi ibate mu Burundi ndamuhe yuko ari barabasire benevole twatoye kandi none ko abana bagenzi ari benshi burya hari abana benshi bafise ubumenyi butandukanye bari mu makomine icambere mutamo gukora kugeranya abo bajene capacitaire abo bari capable batanga mu bibigisho mu biyumvishemo duhereye kuri vya byo by'ukundiye igihugu no kugikorera babanze bumve ko bogenda gufasha hajya bari ku mitumba no makomine murabona yuko mu niveau d'éducation ça marché aho abarezi bamwe bafasha bakavuga n'abavyeyi abana baragenda bakigisha bakaba agasabuni gusa ahadakuye amashuri abigisha kandi byagendeze cyane rero mukunde yuko muzira uburyo bukwiye mu kwegera abavyeyi na bene makoperative kuko n'ibyacu mukaca mutangura mukagira mukavoma mukabashira mukabakumenye kuko muvyumvira kuko hariho abafise ubumenyi mu bwabo bufite intumbero yanyu mvise mufise uriya nako gusanga idasa n'ivyo bafise hama mukabashira ku kivi icya kabiri naco nagomba kuvuranya n'abandi iyi secteur y'amakoperative surtout au niveau y'uburimyi ubworozi ni secteur igoye cyane très délicat kandi muzi yuko abenegihugu 90% ari abarimyi ari aborozi rero twame tuvuga ku bakiriya tujya turakwiye kugira un fonds de garantie agricole ivyo rero birakorwa mushoboye kudevelopa iyo secteur mukereka leta ingene yofasha abantu kugira ngo umuntu n'amabanki utanga ayo mahera birabagora kuko benshi urashaka kubifinansa ukora ukaza bikagenda akagura inka cyangwa akagura ingurube akaza akaranda ugasanga y'amakoperative arashonje rero ikintu cya mbere mugira nk'uko mwabigusabye genda mutwigire iyo afurwa hanze kuma proteje abantu ayo makoperative agiye mu burimyi mu bworozi by'ukuri igihugu kiratunze naho twogenda kuyo twaje kumuterera dutera amatora tuti bene gihugu umva ashaka gushikira umugambi w'umwasha amajana atatu w'igisorosoro rigwiriyo rigiye gusa turose enfant de garantie ntitugume turondera definancement extérieur gusa tubanze twikonsantre au niveau interne ko twabonye ko dushoboye hamwe enfant de garantie ihari ijegwe neza hama bene gihugu cyangwa amakoperative ariko arakora aheza ko ari ARS n'amabanki yongere atange ingurane atagira ibyo byose n'amahera n'amafonde ngiye kuheba amenye ko akitse kiboneka kuko habaye ingorane yo muri national twese turabarundi kazi bibaye twamye ati mutuma kana kagize ibibazo kumenekana kagize ibibazo ibintu biba biboneka ariko ndaba ndabona ko urwego mu bafasha amakoperative mu kudevelopa ibintu bitatu hariho production transformation na marché de paiement ivyo ndabivuze kubera naciye ahantu muri zone Gatabo muri komine Kiganda mu ntara ya Muramvya hariho koperative irimo amashu casanga ikivumvu c'amashu barigurisha amafaranga 500 agenda arayaguze amajana angariza asanga umuvyeyi uyu munsi abagize umwana kwiga muri
interna bari amafaranga hafi ku 50 cadaharura hamwe n'umuvyeyi yose umwana muri interna aziye kuzokurihira adandaje ayo mashu agurishwa ibihumbi 500 ndasabira azorindira bari umwana yagurishije hafi ibihumbi 100 ibihumbi 100 yoba yari buri amahegitari arenga 2 turavye espace cultivable mu Burundi dufise nta myaka isanzwe ari 4 hectares tudafashije ikintu cha production transformation na marché de premo zaba dusanga resultat ibaye negative turashaka yuko muri anagofya cyane kumufasha kugira ngo amakoperative yacu neza akontribue n'iterambere ry'igihugu. Abahinga bari batumiwe kuremesha ibiganiro vy'uwo mwiherero bararonse akaryo ko kwishura ibibazo by'abakenguzamateka no gutanga umuco ku myitwarariko yabo. Mu gusozera ibikorwa vy'uwo mwiherero, Nyakwubahwa Révérien Ndikuriyo yabanje gushima ingene umwiherero wagenze neza ukavamwo ibintu vy'ingirakamaro, yongera ashimira abakenguzamateka ingene bitanze batiziganya kugira ngo ibikorwa bigende neza. Yavuze ko ivyashikirijwe byose vyabaye ingirakamaro ku bakenguzamateka no kubene igihugu baserukira no kumenya inzira kugira ngo inzitizi z'ibibazo bimwe bimwe ziveho. Gutunganya rero igikorwa nk'iki mu nama nkenguzamateka ni nk'umugenzo twubahiriza mu guca hirya no hino ibibazo biraje ishinga abene igihugu duserukira, eka mbere tukabigira dukurikije ivyo dusabwa n'amategeko. Ibisata twakoreye ko mu mwiherero ni inkoramutima kandi uruhara rwavyo mu iterambere rwategerezwa kugaragara, ariko hariho utuzitizi. Twese turemeranya ko abarundi ari abantu bakunda ibikorwa kandi bafise ubwira n'ubwenge bwo kurangura ibyo bafasha kwiteza imbere. Tubafashe rero mu gukura izo ntambamyi zose zituma iterambere ridindira, dukore twivuye inyuma nk'abatowe. Uwo mwiherero waratubereye umuco wo kumva no kumenya byose, bidufashe rero kwipanga abanyagihugu batera intambwe, igihugu naco gitera imbere. Mu kurangiza twakadushime umwitwarariko wo gukunda igihugu mwagaragaje. Ibibazo bene igihugu bafise nivyo byacu, tubasabye kubandanya mwitaho ineza y'igihugu n'abene igihugu. Ntihagire abantu bazokwihereranya ubutunzi bw'igihugu ngo duhore, canke ibintu ngo bigende nabi ngo duhore. Twiyemeza ko tugiye kurushirizaho gukurikirana imigambi yo guteza imbere abene igihugu kuko nibo duserukira. Muri iryo jambo ryo gusozera ibikorwa, umukuru w'inama nkenguzamateka yamenyesheje ko kubera ko abene igihugu bafise ubwira n'ubwenge bwofasha kwiteza imbere, baciye biyemeza gukura izo ntambamyi zose zotuma iterambere ridindira. Ati dukore twivuye inyuma nk'abatowe, abene igihugu batera intambwe, igihugu naco gitera imbere. Yarangije ashimira abakenguzamateka ku cimbiro berekanye co gushinga ishirahamwe rihuza abashinga amateka n'abakenguzamateka naho bazoba barangije ibiringo vyabo. Mu kurangiza twaba dushimye kandi icifuzo mwerekanye cyuko abashinga amateka abakenguzamateka iyo barangije ibiringo vyabo batoca batanatana, mukamushinze ishirahamwe riduhuza abazobandanya n'abazo baba kukurutse. Tukaguma turi bamwe, turiko turafasha igihugu gutera imbere, turi kumwe no gwagwaruka twiyemeza ko tuza turahanura kugira ruhindura ingendo rubeho neza, duhurira hamwe kugira tugire imigambi y'iterambere, tubandanye tuba umuco w'abene igihugu naho imyaka 5 badutoreye izoba yarangiye.